Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye mwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu akaba ari umwanya rero tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka nini ku gisata ca politike, n'amakuru tuza kugaruka kuri dosiye ihambaye cane y'ubutegetsi, aho ibanki nkuru y'igihugu ngo yoba yuguriye amatohoza ku mamiliyoni y'amadolari yanyurujwe mu gihe c'umuhisi Perezida Petero Nkurunziza. Biravugwa kandi yuko abavukanyi b'umuhisi Perezida Nkurunziza bari gukorwa ko amatohoza n'abajejwe gukora iperereza ku butunzi. Ibigatangazwa n'ikinyamakuru gikomeye cyane cyo ku mugabane wa Africa Intelligence gitangaza ko hari amamiliyoni y'amadolari menshi hamwe n'inzahabu vyibwe vyarungitswe mu makungu mu biringo uko ari bitatu Petero Nkurunziza yarongoye u Burundi. Ndetse kandi ngibi byose bikaba byararanzwe no gufatira ibihano bikomeye cyane igihugu c'u Burundi ndetse n'amafaranga y'amarundi agatakaza agaciro kayo. Ni dosiye muza kumvirizamwo ingena amafaranga yagera kurwa mu banki nkuru y'igihugu BRB, mu kumvirizamwo ikigo cy'igihugu kijejwe kwegeranya amakuru n'amatagisi OBR, hakazamwo abategetsi batandukanye harimwo no kuri ubu upfungiye mu ibaro rikuru rya Gitega Alain Guillaume Bunyoni, uwahoze arongoye banki nkuru y'igihugu c'u Burundi Jean Ciza wakuwe mu mwaka wa 2022, kandi none mukaza kumvirizamwo ibihugu abo bategetsi bagiye baruguramo amakonti atandukanye, aho harungikwa ayo mamiliyoni y'amadolari, ahandi naho hakarungikwa ryo ubwo ubutare bw'inzahabu. Vyose ntuze gucikanwa kuko iyi dosiye irimwo vyinshi kandi kabirimwo n'amazina y'abategetsi bakomeye cyane bari mu bibanza bihambaye nga mu gihugu c'u Burundi. Nimwe kandi mu yandi makuru tuza kugaruka kuri dosiye ipfunze umunyarwanda umwe ari mu ibohero rikuru rya Mpimba. Ni dosiye imaze imyaka 4. Uyu akaba yitwa Jean de Dieu Bizumuremyi. Uyu agifatwa rero mu mwaka wa 2022 yagirijwe ko yinjiye mu gihugu atagira ibimuranga, ariko basanze bifise bikwiye neza. Mu nyuma bakaba barahinduye icaha yagirizwa bamushirako icaha c'ubutasi canke se espionage, no kuvuga ko yarungiswe n'u Rwanda gusuma urusaka mu Burundi. Nta cemezo na kimwe cerekana ko ico caha cigeze kiboneka. Muri parike ya Ntahangwa dosiye ya Jean de Dieu Bizumuremyi ni RMP 1549224. Kwigenekerezo rero ya 2021 ukwezi kw'indwi umwaka wa 2022, Jean de Dieu Bizumuremyi yarejejwe na sentare nkuru ya Ntahangwa kuri dosiye RPC 144. Ico gihe parike ntiyunguruje. Ubu Jean de Dieu Bizumuremyi agira yuzuza imyaka 4 yejejwe, ariko agumizwa mu ibohero rikuru rya Mpimba. Iyi dosiye nayo turaza kuyigaruka ko imbere ko duca ano madosiye abiri irya nino. Ubanza ufyonde subscribe niba utari wafyonda ko kugira ngo tuzucikanwe nayo dushikiriza kuri nombonesha kure, kandi usangize ano makuru bagenzi aho bari hose kugira ngo nabo batoje bacikanwa nabiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi, hanze imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Ndabaye kaze muri ano makuru nkuko tubikesha ikinyamakuru Africa Intelligence. Ibanki nkuru y'igihugu yuguriye amatohoza ku mamiliyoni y'amadolari yanyurujwe mu gihe c'umuhisi Perezida Petero Nkurunziza. Nkuko natanguye mbivuga, abavukanyi b'umuhisi Perezida Petero Nkurunziza bari gukorwa ko amatohoza n'abajejwe gukora iperereza ku butunzi. Nkuko bitangazwa, hari amamiliyoni y'amadolari menshi hamwe n'inzahabu vyibwe vyarungiswe mu makungu mu biringo uko ari bitatu Perezida Nkurunziza yarongoye u Burundi. Ibanki nkuru y'igihugu BRB n'urwego rw'igihugu rujejwe kwegeranya amakuru n'amatagisi bari kugerageza kugaruza ngo amamiliyoni y'amadolari yo baravuye ku makonti y'amashirahamwe ya leta akarungikwa hanze hagati y'umwaka w'2011 ndetse n'umwaka w'2020. Izo transferi z'amahera menshi rero zikerekana ko ayo mamiliyoni isinzi yoba yararungitswe mu bihugu vya Maghreb, ubwo ni muri Afrika y'uburaruko hamwe n'uburengero mu bihugu vya Algeria, Libya, Mauritania, Maroc ndetse no mu gihugu ca Tunisia. Ndetse kandi saho gusa ayo mafaranga yagera arungikwa kuko yarungitswe no mu ihembe rya Afrika. Aha turavugamwo mu bihugu nka Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Somalia, Sudan, South Sudan ndetse n'igihugu ca Uganda.
Ivyo byose rero nubwo vyo kwiba amahera bayajana muri ivyo bihugu nk'uko vyandikwa n'ikinyamakuru Africa Intelligence, bikaba vyarakozwe kuva mu mwaka w'ibihumbi 2005 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2020 nk'uko bitangwa n'amasoko muri Oberi. Imiliyoni 48 z'amadolari zikaba zaragarujwe mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka w'ibihumbi 2024. Amatohoza rero y'Ibanki Nkuru y'Igihugu BRB na Oberi akerekana ko atumbere kuronderaho inzahabu zagiye. Izo nzahabu zikaba zahora mu bisandugu vyazo muri Banki Nkuru ya Repubulika y'u Burundi ku butegetsi bwa President Nkurunziza na cane cane mu kiringo ca gatatu kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2020. Kubirabana rero na transferi zakozwe z'amadolari, ikinyamakuru Africa Intelligence gitangaza ko imyaka 3 imbere y'urupfu rwiwe mu mwaka w'ibihumbi 2020 izina rya Petero Nkurunziza ryavuzwe mu matohoza akomeye azwi nka Panama Papers akorwa na Africa Investigative Publishing Collective bafadikanije na Africa Uncensored na Zamu Magazine. Abo bose bakaba baratunze agatoki amadolari yasabwe nubwo yari makeya cyane, bakayafata akabikwa ngo azorangura igitoro mwishira hamwe Interpetrol, kandi Nkurunziza yari afisemwe imitahe nk'uko amatohoza avyerekana. Mu matohoza y'ico kinyamakuru ndetse n'iyi nkuru icukumba itangazwa n'iki kinyamakuru hiyongera ko uretse kuba BRB na Oberi bari kureba kuri Pierre Nkurunziza, bariko barakora yandi matohoza kuri Alain Guillaume Bunyoni yari umushikiranganje w'intwaro y'agati ku butegetsi bwa President Nkurunziza. Kuva umukuru w'igihugu President Ndayishimiye yashikiriye ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2020, abo bariko barakora amatohoza bakaba bagendera ku makuru yuko muri ico gihe amahera yagiye arungikwa mu bihugu twadondaguye haruguru Alain Guillaume Bunyoni yoba yarabifisemwo uruhara rukomeye cyane. Aha kandi tukaza kwibura ry'amahera mva makungu mu Burundi. Ico kinyamakuru African Intelligence kibivuga ko bandika bagira bati: dukurikije ivyo dutangarizwa n'amasoko yegereye iyo dosiye, ayo mahera yagiye yibwa akarungikwa mu bihugu vya Maghreb n'ivyo mu ihembe rya Afrika yo baragizwemwo uruhara kandi n'uwahoze arongoye Banki Nkuru y'Igihugu Jean Ciza. Jean Ciza akaba yarakuwe mu burongozi bwa BRB kugera ko ifaranga ry'u Burundi ryakorotse mu gaciro. Yakuwe mu mwaka w'ibihumbi 2022 asubirizwa Dieudonné Murengerantwari, aho nawe mu mwaka w'ibihumbi 2023 Dieudonné Murengerantwari yasubirijwe na Norma Bigendako. Ico kinyamakuru Africa Intelligence kikaba cyararondereye abajejwe gutanga amakuru muri BRB na Oberi ariko kibora ngo ubishura. Imyaka 15 yose ngo President Nkurunziza yarongoye Burundi yaranzwe n'ibura ry'amafaranga. Igihugu cyafatiye ibihano bikomeye ku rwego mpuzamakungu muri ico kiringo ciwe ca nyuma, carabayemwo ibintu bibi vyinshi nk'imyerekano yaguyemwo abantu benshi mu gihe yarashaka ikiringo ca gatatu. Ngamusubire rero ari we Evariste Ndayishimiye ngo ariko agaragaza gusubiza ku murongo ibintu, ariko nubundi igihugu kiracahanganye n'ibibazo vyinshi harimwo ibura ry'amafaranga mva makungu n'ibura ry'igitoro ryaje ryunyura ibintu. Iyi nkuru rero tubagajeje ikabatangajwe n'ikinyamakuru Africa Intelligence, tukazobandanya kwikurikirana tukazobageza ko ivyo iki kinyamakuru nubundi kizoba cashitse ko mu matohoza yacu, cyane cyane muri ivyo kuraba ingene ubutunzi bw'igihugu bwagiye buranyuruzwa bukajanwa kubikwa mu bindi ibihugu vya kure. Nimuge kandi nkuko nabigarutse ko mu funyapfunyo tugiye kubandaniza kuri dosiye y'umunyarwanda Jean de Dieu Bizumuremyi amaze imyaka 4 yejejwe na sentare ariko akaba agifungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba. Kimwe mu bibi bidasanzwe bikorwa n'ubutungane bw'u Burundi no kubona abantu baheza umunyororo abandi bakezwa n'amasentare ariko bakaguma bapfunzwe. Hari aho wumva umushikiranganje Domine Banyankimbona yidoga ngo amabohero aruzuye, ariko ntibibuze ko atacu akora kubijanye no kurekura bano banyororo bapfunzwe atana kimwe gisigura ingene bakiri mu mabohero. Aka karenganyo rero katagira izina ni umuvumo ku gihugu naho abatwara bagoma bica amatwi. Inkuru ya Jean de Dieu Bizumuremyi irababaje cyane. Uyu yinjiye mu Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2016 azanywe n'umugenzi yashaka kumuha akazi ko gukora imikate.
ageze kuri Gare du Nord yarafashwe n'iperereza kubera hari abamwumvise avuga ikinyarwanda. Inyuma y'indwi yamaze mu iperereza yajanywe mu mpimba. Mu mwaka w'ibihumbi 2020 Jean de Dieu yarejejwe na sentare ya Ntahangwa, ubu amaze imyaka ine apfunzwe kandi yaramaze kwezwa. Apfunzwe imyaka 8 ku karenganyo. Bamwe bati ese ko mutubwira uyu Jean de Dieu uyu we yoba arinde? Reka tumugaruke ko Jean de Dieu Bizumuremyi avuka mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara y'Amajepfo, akarere ka Nyaruguru, umurenge wa Ngoma, akagari ka Fugi, umudugudu wa Ruri. Se yitwa Nzeyimana Calixte, nyina nawe ni Mukabazi Goreti. Inyuma y'igenekerezo ya 6 kwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2016 Jean de Dieu Bizumuremyi n'undi mugenzi we barinjiye mu Burundi, aho bari baje gukora muri boulangerie mu Buyenzi. Uwo mugenzi niwe yari ahamenyereye. Binjiye neza baciye mu mategeko mu modoka yabamanukanye i Bujumbura. Hari uwabumvise bavuga ikinyarwanda acara batanga mu iperereza. Niho rero bageze kuri Gare du Nord i Bujumbura, bano banyarwanda babiri babona bafatwa n'iperereza ry'u Burundi. Umurundi yabatumye ko yaragiye kubasurira ariko ntaco vyahinduye, bagumye bapfunzwe. Dosiye ya Jean de Dieu Bizumuremyi mu butungane rero nguko uko iteye. Jean de Dieu Bizumuremyi agifatwa yagirijwe ko yinjiye mu gihugu atagira ibimuranga, ariko basanze abifise bikwiye. Mu nyuma bamushize ko icaha c'ubutasi espionage, no kuvuga ko yarungitswe n'u Rwanda gusuma urusaku mu Burundi. Nta cyemezo na kimwe cerekana ico caha ko ico caha cigeze kiboneka. Gusa muri parike ya Ntahangwa dosiye Jean de Dieu Bizumuremyi ni RMP 1549224. Kwigenekerezo rero ya 21 ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2020 Jean de Dieu Bizumuremyi yarejejwe na sentare nkuru ya Ntahangwa kuri dosiye RPS 144. Parike ntiyunguruje. Ubu Jean de Dieu Bizumuremyi agira yuzuza imyaka 4 yejejwe ariko agomizwa mu mpimba. Abibe nabo ngo nta gakuru kuko uwabo yoba akiriho. Jean de Dieu Bizumuremyi yaje mu Burundi ata telefone afise, iwabo yasize ata telefone bafise, ubu ntibazi amakuru y'uwabo, kumbere ntibazi ko akiri muzima. Jean de Dieu Bizumuremyi nawe nyene ntaza amakuru yabi wabo. Ibe vy'akarenganyo yaciyemwo akiri muto, kubaho atakimuraba, atakimuremesha, atawumugemurira, amagorwa mu gihugu kitari ciwe vyarahungabanije Jean de Dieu Bizumuremyi mu mwaka w'ibihumbi 2018. Aragira ingwara yo mu mutwe, ariko inyuma yararonse imiti aratora mitende. Nkuko vyama vyibazwa ninde azoheza kano karenganyo kiraye mu Burundi. Nk'umuntu yitwa umushiranganje w'ubutungane akama yumva bino bibazo, umwaka ugahera ataca bikoze ko vy'ukuri amaziki. Igihugu kandi gipfunga gutya inzirakarengane mu nyuma kikama mu bikorane vyo guhimbaza Imana kizogira umugisha gute? Uti musikiranganje Domine Banyankimbona turagusavye ure kuri impahazwa Jean de Dieu Bizumuremyi. Uyu kandi akabaje iyongera kuri dosiye y'umunyamozambique apfungiye n'ubundi mw'iborero rikuru rya Mpimba, nawe yafashwe gutyo nyene yagirizwa ko atavyangombwa afise bimuranga. Ngayo rero amakuru dufise, kandi bikanavuga ko uyu Nyamozambique nawe kuri ubu agipfunzwe, nubwo bivuga yuko dosiye yiwe yamenyekanye mu bakomeye bo hejuru, gusa ntaco irakorwa ko. Nandi yose turiko turategura ntuze gucikanwa, ufyonde subscribe canke s'abone niba utari wafyinda ko kugira ngo tuzucikanwe n'dushikiriza, usangize kandi no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo baje bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze imbezwe igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. N'umuza TV Imana iba hezagire.